murakoze cyane kandi ndashimiye abateguye iyi nama bose. Ibibazo byanje iki kije ku muntu wa OBR kirasubira kwa madame la directrice ambassadeur yaduhaye ikiganiro kare cha exoneration. Ni ibintu byambaye ko ntifuza ko biba kundi murundi uwo ari we wese. Muri exoneration ndafise ordonnance présidentielle kopi yayo, nta na hamwe ivuga ngo ibintu bazexonera ku mu diaspora nibishaje. Je bambariye bitezwa ko bimaze au moins 10 ans. Sinzotaha nje gukukuruka nza n'ibintu vy'imibore naho bamforsheje kubizana mukitwigire ko muzoduhinyisha. Icya kabiri bavuze kare ku bibazo by'ubutunzi butifashe neza, amahera yacu ataboneka. Nitwa mu Bwongereza nta gitigiri nigeze mbona na kimwe. Ikibazo kiri abo mu Bubirigi batubariye ibintu vy'amacakubiri. Reka tuze turatobora tubivuge vyuzuri. Muri Angleterre hari groupe Tutsi et diaspora Hutu. Birababaje, birakomeretsa imitima. Banyakubahwa mwese bavyeyi ni muturonderera inyishu, ni muturonderera umuti. Le groupe Tutsi murambabarira bari ngaha ndabivuga, sindabanka ndabafise no mu miryango turavukana, barafise des moyens barungika amahera y'ikinywabi menshi aje gufasha ababo. Kuki ayo mahera twe dukwiye kuba muri 2040 ejo mu gatondo kandi birashoboka. Ico ndakihejeje mukitwigire ingene mwoduhwanisha kandi tukagira ubumwe butari ubwo mu majambo, ubumwe busesuye. Icya gatatu ni kibazo c'uburimyi. Sindi umurimyi n'uburimyi ntabwo wanje bwinjira gose, ariko nagerageje gusaba ahantu ho kurima aha hakujya muri Sud Kivu. Barambariye ngo rondera abantu mwishira hamwe en groupe nka diaspora, muce mugenda kuri niveau présidentiel. Nyakubahwa papa musazanje muvukanye Murundi musangira ngendo Alain ntabarunjanira iki kibazo. Muri Kongo turavukana, twarabakiririye ababo turacabakira, baratwakira baranatwakiriye. Boduha agace gatuye ha muri Sud Kivu barafise terre inhabitée, terre abandonnée nini. Twori mu Burundi twojya tugahaga 2040 twoyehonyoramwo mu minota mike cyane. Icyanyuma turakeneye kontakte z'indongozi. Aba bose mwaciye imbere muvuga mudutabare mu bidushire hajya kuri screen nabuze izina écran merci, mudushire ko ama contact. Ibintu vyama bivugwa vyama bimbabaza no kuri television ukabona amakuru RTNB ikosore nimba bakiri ngaha. Umuntu wa undi yakoze ikintu citerambere nimushire hajya imbere contact, harimwo ka kanyungu ryaterambere tuzana. Navuze ngo ni cyanyuma murambabarira abantu b'amabanke. Reka mpeze isegonde nke cyane. Je nararondeye ukuntu nagomba kurongika amahera atari make namba. Ayo mahera nkagomba ze en devise. Nari mu Rwanda barambarira barankata 17%. Ni gute banke mwoduterera? Ayo mahera jari devise aza mu madevise yaraje gukorera igihugu. Marerezuma ndahejeje murakoze. Uyo mudama bicaye impande mu muhe micro, uyo mudama bicaye impande tunyarukirizeko. Nitwa Hakizimana Gertrude Ninette. Jefferson tubazo dugufiya cyane mugabo bashaka kunyishura. Icyambere nashaka kubaza ikibazo ushinzwe ya aeroport. Ushinzwe ya aeroport kuri aeroport hari ikibazo kinini mu bakozi bakorera. Ugenda ufise passport, ugenda ufise ibyangombwa byose, kugenda ufise tike yawe gusubira inyuma. Mugabo kwera valise utwaye ba urengeje 900 gram bakashaka kukurihisha ngurihe amahera supplémentaire arenga ni kilo, kandi amahera bakubwira uyariha uyariha mu $. Tuni mu gihugu ikoresha amarundi kubera iki je ntwaye ibiro birenga ntwaye valise ya gatatu nza kuriha $250 y'amadolari.
ivyo vyanashikiye mu mwaka uheze kandi ayo mahera nayarishe mugabo n'ubu sindavyemera ndacafise akagono gukura amafaranga kubera uburundi bukoresha amahera y'amarundi ntidukoresha amadolari icya kabiri ibijya biro birenga ayandi maeroporo yose ngira ngo yose iyo ufise exige 23 kilo mugabo ufise 800 grame iyo 800 grame ntuyirihira ibi biri ngaha mu Burundi icya gatatu kukubwira ko sakado iyo voyage sakado ntibayikontrola amabagaje bafata amabagaje abiri valise zibiri bawemerewe ufise valise zibiri hariho n'abego valise bivana n'ibiye waguze na valise yo mu ntoki ya gatatu bakakubwira ko sakado uyipima kandi ahandi usi batayipima si aeroporo yonyene iyo bayisangije amategeko hanyuma valise zibiri izo valise zibiri kuzishiramo ni kibazo ayo magara marengako barakurihisha iyo valise ntoya yo mu ntoki na yonyene turazi ko ari 10 kilo mugabo bashaka kuyipima harenze ko ngira amagara mijana biba ikibazo hari n'abasiba indege kubera ico ikindi nagomba kubaza amabalance yanyu ntangana iyo ugiye gupima kuri balance ya mbere kugira uje kubishira aho bigenda usanga le balance ibiro bitangana aho upimye 22 oya tuvuye reka ndenzeko aho upimye 22 kuri jya yindi yo hejuru uza kusanga ari 24 ivyo bigenda gute balance zo muri aeroporo nizinganya amapoa kandi zikora hamwe ivyo nibindi bintu mwategeza kuraba swati makozi ba ikindi kibazo ndafisa akabazo kandi cyanyuma ego kerekeye Aubert nayo nyene hari ibibazo bidatomoye iyo ugiye kuguma reklama ibi byawe bakubwira akajambo kamwe juridique niko baguma bashimikako nawe usigura iki ukabwira ati zana amategeko yose reka turabe amategeko hariho abatazi gusoma hariho abazi gusoma mugabo nashaka kukwesa kujambo rimwe juridique twosaba rero ko amategeko y'u Burundi yose yaba y'ubucamanza yaba yerekeye ibintu byose ko yoja mu Kirundi kugira twese tujora kwidefanda kugira bareke kuza baratubesha kuko bakimikira ku ijambo rimwe niryo baguma bakubwira mu bintu byose aho ndaheje iryo jambo ni irihe rero basaba amajambo barondera muri teste bakarondera akajambo kamwe mu itegeko akajambo kamwe niko baguma bakubwira kugira bagutege niyo usigura guma akajambo kubera uzi kutize droit kandi ugatahura ugagira ukamubwira irindi tegeko rijane naryo wakuye muri alinea cyangwa wakuye muri article mugakagarukana kakajambo nikaguma gicimikirako rero twosaba yuko amategeko Burundi yose nakare abarundi 99% tuvuga ikirundi nibashire yose mu kirundi kugira dushore kwibura abashimiye cyane uvuze neza nyaruka ngaha tubandanye Aubert namubwiye yuko bitaza kumworohera no munsi araza kudufasha cyane murakoze Aubert ntagire ingorane je ntacu ndamurondera ko nashaka gushimira muganga Pascal ku kazi atari gatoye donke bakora mu gatondo naje ngaha navuze ko ndi umufundi mbo natwebwe mu gifundi twaragerageje uko dushoboye kugira ngo turabe ikintu dushobora gufasha igihugu kare navuze yuko nkora mu mihora ya telecommunication nkorera Congo Brazzaville tukaba dukora kuri rezo ya MTN MTN ifise amafiliale arenga 15-17 muri Afrika hanyuma nashaka kubabwira yuko turi abarundi 3-4 dukora muri iryo shirahamwe murumva ntituri bakeye turababara cyane rero iyo dufata ingufu zacu zose tukazijana hariya hanyuma hariya ama indicateur aba bari ngaha murashobora no kugenda kuri internet mukabiraba ko ngifisa ama indicateur aruta ayandi mafiliale yose muri Afrika no kuvuga yuko turafise ibitari bike tubona hariya aye dukora dushobora kuzana ngaha bikadufasha aho rero twarafashe iya mbere kugira ngo dukoreshe uko dushoboye tuze ngaha mu Burundi turabe ico twofasha jewe kwa kundi nayivuze mu gatondo narazendo nk'abantu ngaha aye kugira ngo turabe sama transfer gusa ahubwo badaswa turashobora no guterera mu bijanye n'ubuhinga ivyo tubona handi ingene abandi abantu bakora ibintu hanyuma mu byo nabonye apart ibyo navuze donko mu gatondo yuko procedure donko zigiye kuyo murashobora gushika ngaha mugabo nasanze harimwo
ingene amadepartement ya leta nayo akora usanga bitoroshe. Muti gute? Turafise ministeri irafise amadepartement atari makeyi, hanyuma hagaca habaho ikindi gisata ca regulation ARCT, ico naco kiri muri presidence. Kugira ngo rero wa mu operateur azojikigwe canke agire ikintu bashobora kumubwira biragoye cyane. Kubera iki? Atwarirwa ahantu hatandukanye no muri ministeri. Byoba byiza rero nivyo nashaka gusaba donc messieurs twaranye contact ejo nzogerageza noje kumuraba twicarane gatoyi hama donc turabe donc d'une façon générale ingene ico kintu peut-être cokoroha. Hanyuma icya kabiri ni icuko songora nico cyanyuma ego hanyuma icya kabiri ni icuko turiko turagereza turabe ibyo twofasha birahaye twaravuga do n'abatari bake ba muri ARCT twaravuganye no muri ministère bien sûr uko nabivuze twavuganye no muri ONATER. Hanyuma harabayeho yuko tugira partenariat nabo bantu twagomba gukorana, hanyuma duca dufata strategie uko dukoresha societe yo mu Burundi mugabo dukura ubuhinga kuri abo bantu. Ariho nagiye muri ADB contrôler ko actualiza entreprise donc na instance nkoresha ngaha aye muri ADB nasanze hariho ikibazo nasanzeho nuko kugira ngo bashobore ko actualiza ama statut ibyo nabitanguye muri décembre de l'année passée mugabo byaheze la semaine dernière. No kuvuga yuko hariho point de trianglement gatoyi bottleneck ntoyi nasanze ku muntu yakira abantu imbere abatunganiriza numwe, usanga ari abantu bafata umwanya muremure kandi muri oberi bari ngaho oye, abatanga lesitati bari ngaho oye, mugabo uwo muntu numwe. Ni murabe rero yuko mugiye muri iriya sare ngira ngo pete ndashobora no kubaraba donc tukayivugana neza ntawe uvugira muri public si vyiza, mugabo harabaye ikibazo. No kuvuga yuko donc idose twaye ko turakora murumva ko zashoboye gusa n'icererwa gatoyi kubera ico kintu. Murakoze. Ico kintu kirakomeye cyane ariko atarafata n'ijambo ndazi ko ADB bamaje kudigitaliza systeme yabo. Jewe sigaye n'actualiza amanuze yacu en ligne. Nibereye muhira mu biro nkavyactualiza vyaratanguye udafise site web ndayiguha mugabo peut-être ko ivyo bibazo bisigaye ndaza kureka docteur have yabishure. Reka tugire ko tunyarutse Jenny nibagudugirize volume tukumve. Ego nitwa Jean Marie ejo narabaje ikibazo igihugu vamwo Jean Marie bigire ko bamenye uruko aravuga wari we Quebec Canada. Ejo narabaje ikibazo hanyuma inyishu ntiyabaye ntiyari vraiment pas relative à la question. Finalement sinari nakibajije la bonne personne. Uno munsi mu gitondo nagira nshimire cyane abantu babiri batu presence ibintu byari ibintu biri refreshi bijanye na nimbona kazoza twari turimwo mu nkundire twakomera bano bantu babiri. Ikibazo rero chavya ikindi kibazo selon moi ibi turiko tuvugira ngaha bizokwirikiranwa gute? Ico sico kibazo canza cravate yambaye micro reka profite mbazi kibazo ntaronse nyishejo mugabo mwese agenda yafuze yiyumviriye ibi turiko turavugira ngaha ntibize bibe nka bimwe nabona kuri TikTok ngo les gouvernements prennent des mesures bagapima des mesures encore hari wigeze kubivuga ngo biraca des mesures des fois bakarata des mesures ntituzi igihe bazo quand est-ce qu'ils vont coudre. Nico nashatse ico kintu tuciyumvire ko twavuze ibintu byinshi turarushe ibintu ikibazo rero canje à la base nagumye ngaha après midi kugira ndakibaze uyu yaduhaye amadone mugabo amadone yaduhaye yari meza cyane batweretse ibihugu bivamwe amakashe menshi Amerika cyane cyane nivyo tujane diaspora ikeneye Uburundi burakeneye diaspora ko du participer muri de 2040 yego amakashe twabonye ko ava muri Amerika sivyo abanyamerika sivyo yego
Canada tuca tuhakurikira mugazi Mozambique ngo agiye kutudubura twese ntaco ça c'est très bien ikibazo rero duhava tuva ngaha twemeye nkuko bariko baratubara abantu ba gouvernement twemera ibintu tutazohava dushobora sinzi uzogira suivi peut-être l'année prochaine ntiduhave tuva ngaha twemeye tuzogira ibi batako dufata ko harimo n'abayiscro baza kubesha ibintu mudutandukanye hari abafise umutima wo gukunda igihugu hari n'abashaje twikeneye kwitahira dushaka gutaha dufise honneur na dignité nta bayiscro turimwo benshi mwikomera amashi koma amashi ntaba yabamwego logique yatuma nk'umuntu académicien dufate finalement mwavuze ko turi hariho café hariho na te niyo bidusa après diaspora mbatanga amahera menshi ngo turabambere muri diaspora la logique rero byasaba yuko iyo abatwara nka café tuca tugira production nyinshi ya café cha kibazo canje cejo kiragarutse alors simwe mucishura mwe mwaduha amadone merci turabambere muri leta je crois c'est la deuxième personnalité muri politique yo kugwiza diaspora ega turi imfuvyi aba Senegal ni benshi hanze abarundi tuzoba benshi ryari twe twagiye kwera intambara abandi bagiye ku buryo bwabo muri politique après une fois qu'on a les chiffres mwe mwatanze ko dusigaye turabambere mu mahera none muzokwimbura turi benshi benshi musunike muri Amerika rondera ukuntu Trump abroka musunika iyo movement twari bwayumve twashaka bataha woshaka bagende ni hava amadolari ni benshi zahi Bujumbura kene iki kibazo twari bwacigire hamwe aba ibujumbura umuntu wese akubaza ngo noshika muri Canada gute ngara abavyeyi abana mukene kwaruka kwiga muri Canada bazana ubwenge n'amakashi nani twayibonye ko ariyo biva siko mwayibonye gantuze twiyumvire rero nk'abantu tugipuse un peu la réflexion tuce twara leta mu ma politique mufata gufavoriza abantu bagende kurondera kuko bazozana mugabo urumvise ejo Jean Marie ko 1015 bimaze kugenda muri Arabie Saoudite yokorera waravyumvise ejo igihe babivuga Arabie Saoudite nigeze yibona kuri list nta nabonye kuri list ifoko bagware statistique y'abantu bagiye muri nasavye Amerika nasavye Canada niho twabonye ibihugu bikaze abantu benshi ngaho Bujumbura bishaka kwigira Amerika Canada we turondere politique ivugo tuzogiye basibiye tuzomuha kuri todo change mwe wa banke ari ngaha tuca tubafacilita mugure biye mugamuze mwibukiki ega no kureshanya tureshanye rero murakoze cyane mumuha amashi kazukiye reka turekorte ibindi bibazo bine canke twishure kwanza ibi hama mwegwe muce byava bigora n'abandi mubona oya reka bavya kuko ndazi ko bari ngaha bariko barandika ibibazo vyose aho batangurira kuvuga ntitugaruke hino kandi kuko umwanya uzoba watureze sivyo kombe babandi bane nemerera mwitegure mubandanye ce duherezako amasaha munyarutse ari ubu nabibazo bitandatu ni kimwe ku muntu tuvyemeranye okay murakoze sivyo kimwe gusa jenza kubaza bibiri kimwe ndasavye kimwe deribera icutsa mbwa gisigaye tucandike tugisige ngaha tuzokibaza okay fata kimwe nyamukuru ukibaze hama tugireko okay murakoze cyane je kibazo cyane kin directement kuri Obere mbo murafata amazi ko nawe no munsi ni wewe geramiwe cyane no munsi murakoze mukozi kwa gatatu nari ngaha ndatanga imfashanyo akazina nitwa Douglas Ndwayezu mu gihugu kiga Douglas ntwacumvise muri Mozambique muri babandi bagomba bazane menshi gusonza abanyamerika Jaco murazi yuko mufise plan yo gukora ama facturisation ya digitalisation muri mwaguze amamashini 3,000 sivyo turavuga direct kuko nawe yamvuge ko ntabesha ni sawa girako ndababaza ati munyereke ayo mashini ukuntu afaktira cyangwa mufise application bavuga ko bazitanze mu mahoteli mu maresitora amwe aboneka ati genda baha example ati concretement ivyo birakora ntibikora
ntavyo bazi ko bikora ati jewe nkunda gufungura hajya kuri waka urazi ko ariho imashini ndabati narabasavye facture hama nzo ndayisubiza ku kazi cyangwa ndabiye vacances bansubiza amafaranga yanje nibampaye facture ndabati none ko bajya batame facture mwebwe mubibona gute yuko iyo mashini ikora kuri iyo facture ntavyo bafise bati no bafashe iki none kugira unyemve ndabikoze ngo yangu bizoza ejo no je ngumara bikora ubunye ndabereka ko bikora amashini yaciye azima ya application yaciye ipotera mbeshe urashiko babwira washikubaze ba technicien bawo hama babwira yuko ndabaza ati imashini 3,000 zaco kuri igihugu cyose bwa collector hariya mukayanza ingozi umufise plan yo kugura imashini 5,000 narumvise yuko aziguze izo mashini hama ikindi bazi none imashini imwe igugwa angahe kuko ni hariya nizo dukoresha ngo nubu ntibanyishuye ngo ni groupe ngo bijejwe yo gura amashini mugabo mwebwe amashini nasanze mugura imashini hafi $1,000 imashini kugwa amadolari $200 mugabo bayigura $1,000 c'amadolari mugabo bazino aho iyo mashini industry mikoreramo ni hehe hama rero nashaka rero mumbwire rero ubu nyene izo mashini zirakora ntizikora cyangwa ni muko nyene mufashe nyene ku Burundi gusubira inyuma kuba rimwe bitera murakoze urakoze cyane kibazo gikomeye cyane mugabo ica kabiri mumfashe ni masegonda gusa dufashe tudukorera ku mwanya abandi turonsa akanya turakwibuka ntaco mero ujya mudama ari inyuma abantu bane kuri urugahande biraza kugora nabaje nagwaye urukebushe nsika hiyo hariho babiri basigaye uyu mudamu yajeje kuvuga murakoze kumpa ijambo murantunga jewe kirundi akazina naho kirangora nitwa Micheline Muzaneza mu rurimi rwose wifuza Imana aradeze oya hinge nigora gerageza ikibazo canje ni kumushinga nayo wa Obere ico kibazo c'ibitenge EAC igihe bafatiye iyo ngingo yo kuvuga ngo igitenge si effet personnel ni bande bari muri iyo commission eske harimo abadamu cange n'abapapa kubera amakoti yabo bo ntibambara ibitenge nico gituma babigize uko honye bazo ciza cyane jewe nzanye ibitenge mba ndiko ndahamashe wa mu mama wo mu Kinama kugira ashone ndamuha amahera ico kibazo nibaza ko muri EAC bakirabe kubera je ndakora mu bihugu 25 vyo muri Afrique hose ndazana ibitenge amabazin iki muri Afrique du Sud ndashobora gutwara ni valise zitatu z'ibitenge ni mu Burundi honyene bakurihisha ego no muri Congo ndagenda ndatwara ibitenge bimwe nibandihisha mu Burundi gusa mugabo abo muri Obere baransigurira ngurumva iki valise yanje barayitwara hari inyuma turabona okay jenda ndumuntu ntahura gose mugabo ico kibazo nibakirabe neza kandi shaka kumenya abantu bari muri iyo nama batubwire neza what wrong nivyo bitenge ego kuko c'est sûr ko abafashe iyo ngingo bari bambaye amakoti iyo aba mumwe yambaye igitenge iyo ngingo none nimubona ko madame ambassadeur vraiment yari arabereye yaricaye imbere ya bari muri iyo nama ivyo byari guhinduka ego murakoze cyane madame hama cohésion sociale mutama yari yavuze vya cohésion sociale muriko murumva ikirundi canje kuntu kimeze ni sawa tuko turacumva twumvise ngo mu bihugu vya diaspora hariho groupe abatutsi abahutu mugabo hari ingorane tutahora tuvuga nukubera abantu benshi n'abantu bavukiye mu Burundi barakurira mu Burundi barazi kirundi hariho ingorane y'abantu bavukiye hanze badufata nk'aba étranger bavuga ujya nawe n'umukongomani naragize ingorane n'umugabo nditura nuzeye president w'abarundi aturumva mwebwe abakongomani umenga murafise igyangeso yo kutubaha abagabo naciye mba bloqué nta muntu numwe yamfashije gushika naho ngenda muri parke
kandi icyo kibazo cyari kuba muri communauté bakagifasha mugabo merci kuri president Samuel peut-être inudzenya yazanye nshasha iraza kudufasha merci murakoze cyane ariyo mudamu wundi ujya mudamu yarabegereye asavye ijambo hamaca dohereza kuri monsieur ngaho reka tugire collecte y'ivya mbere hamaca tubijaniranyamo wihangane muri benshi nitwa yo mama ndi mu bibazo je nitwa Muhora Keya Saint nkabamba muri Pays-Bas nkaba mfise nari mfise ibibazo bitatu ariko ibindi baravyandika ego nari mfise ikibazo kuri digitalisation batubwiye yuko service zose z'igihugu bafise plan yuko bazidigitalize ariko sindabagaye mu ba fonctionnaire ba leta nibaza peut-être 50% ibintu vya IT nibaza ko batavyiyumvamo cyane nashaka mbaze plan bafise kugira ngo aba fonctionnaire bose ba leta bazobe capable yo gukoresha des outils informatiques proprement nkuko babivuze igihe services zose zizoba ziri digitalize icya kabiri ni muri nka population muri 2050 nibaza yuko la population burundaise izoba yidubuye iri kuri 25 millions de personnes hama nkaba mbona bariko baratanga impusha zo kubaka ngo bubaka ibitaro batange amaplace yo kubakamwe ibinibi nkaba nagomba kubaza territoire y'u Burundi ukuntu ingana biteguye gute kwakira izo 25 millions kuri territoire imwe tubona n'amatongo yose yoba yaraze biteguye gute kugaburira la population de 25 millions muri agriculture uno musi dukoresha amasuka naho twokoresha ama machine mbona umenga ntibizokunda kugaburira iyo population muri tuzoba twadubuye ico gihe systeme biteze gukoresha kugira ngo population izogaburirwe na agriculture turiko turakoresha uno munsi n'amatongo dufise uno munsi na buno munsi tudashobora gukwirwa icya gatatu ndagidirija kuri visa amaviza kuri ayo hopoho murasaba yuko umuntu ashitse ari ha visa en cash izo cash tugenda tuzitekeye zitari exact kutugarura bakavuga yuko je sindimwe kuko nzana passport y'ikirundi ndavyumva abantu bavyidoga baza gutora amaviza imirongo ikaba miremire barindiriye amaviza nasaba yuko peut-être nimba bikunda vyoba vyiza yuko mwotanga compte ya OBR nta muntu numwe bakeyi muri diaspora badafise les comptes ziriko en devise kugira ngo baze batransfere ayo mahera tuzane preuve de paiement ushike bagushirira visa muri passeport ijya mirongo igabanuke nivyo nagomba gusaba murakoze cyane madame reka gatatu nagomba mbaze muri OBR murashobora kutubwira ikintu mwibazako kugira ngo mufate pourcentage mu tax ikintu cinjiye mu Burundi mutibaje kuri facture umuntu aba presence yakiguzeko kuko hari nk'igihe umuntu harungika nk'imodoka ukazana ordinateur cyangwa ukazana ikindi bakimagina le pourcentage bagucagingako batigeze bibaza kuri facture y'ico kintu bakiguze bagasanga bagucaginze amahera aruta ayo waguze ico kintu ugaprefera kugiheba ha kuja kuri amahera waguze ico kintu ikindi naco nashaka bazoduhe liste y'ibintu vyinjira na pourcentage bazobitagisako kugira ntagire uzosubira kutubesha ngo gutaxe kuri 80% wategezwa gutanga tax ya 10% ya facture ako twari twakavuze twabisabye ko leta yose ujya mu monsieur naheraheze hama duha ijambo abishura ndibaza ko ingene ibibazo biriko birabazwa muri ko murabigabura ingene biza kwishurwa. Merci Thierry. Je vous en prie. Jenny Alexis Gwasenge du diaspora muri New York, maze 32 ans bayo. Nagira juste kugira quelques témoignages parce que vyinshi babivuze kandi sinoja gusubira ma question aussi. Bon, je crois qu'avec le temps j'ai appris d'être patient. Surtout je mu bivya dédouanement y'ibintu Aubert babivuze cyane à partir kuri Paul. Je ugabanye stress des fois je préfère envoyer quelqu'un aje kudiringa navyo yo mbona ko bishobora kunanira. Patience ndayigira mbwa yinde passage je laisse passer. Dr Pascal yabivuze neza yuko hari umwe mubi mugabo hari uwundi mwiza kandi iyo wavanje ushobora kuba umwe muze agufasha. Témoignage positif yabaye dimanche. Il est complètement différent ni yabaye il y a quelques mois muri février. Najem fils ma pièce y'imodoka
hamashitse narihuta kandi agomba kuja kuduga ko indege yo SN hakunzana directement yacinsiga mu Uganda ntimisi ibiri mfise rendez-vous kuduga c'est kuri aéroport nabwiye ama pièces barayabona j'ai na facture mfise mugabo ni muhe valeur ya $300 baranga bifata 2 semaines naje pour 3 semaines genda bisohore en plus ndi amafaranga atagiye kwangana naje 1 million kandi valeur yagiye kuri moins de ce que je leur avais proposé. Je les avais dit de proposer juste $300, ça a environ kuri 230. Bon, quoi ma démarche, ma franga entreposage, tout ça, j'ai mahera menshi. Ivyo ngaruka ejo bundi zanye ma pièce uko nyine imodoka. Hama bici mu machine réaction ya mbere ni muramfashe ntego. Urafite ama facture ntego ndazifise. Ngo tubonye ama pièce 12, effectivement 12 pièces. Munu afise facture ugenda ngaho diranye. Sinavyumvise nja kuri guichet directement bangira calcul j'ai pas discuté kuko numvise expérience il y a 2 semaines namaze nkumva ko ntanye ibintu abantu bose nabwiye ati ibintu mbonye ni gitangaza byabaye muri Aubert félicitations bakomera amashi parce que les changements nuko zigenda neje ugarutse mu Burundi uzosanga ari byinshi byahindutse Dr Pascal merci pour la contribution au pays ibintu mwagize byateye ubwoba cyane kandi byatangaje n'igitangaza kuko twe tuzi ko Kirari hôpital iri ya mbere mugabo turabona ko ibimenyetso byinshi bika ko Tanganyika amaze gutera imbere je Tanganyika maje ku hari umukuzi narigeze kugwara nsanga araremvye ndamuza kuri Tanganyika niho bari bafite amapareil akomeye baramupimisha dusanga ça va buhoro buhoro ibintu chaque vidéo yakoze mugabo vidéo yakoze yari impeccable. Deuxième expérience niège au bout un neveu qui était vraiment malade yarigiye kuri polyclinique abantu bamabarira ngo ni musenge ha mama grande surprise bavuze ngo baje kumupima ngo murafise amafaranga ya ambulance bari yakashe ambulance iyo ambulance ija kumupimisha muri Tanganyika hama kuri amafaranga garuka kubera iki uyo muntu ari muri hôpital bagenda kujumpira kuri Tanganyika ndivati ni mumwe muri Tanganyika aho nuze ivyuma byo kumpisha bihari hama mu misi mike urasike yatambuka hema neza nawe témoignage timamfata neza abantu bari très sociable vraiment cyo ndabashimiye cyane comme j'ai des petits investissements mu bintu vya mu hôpital si j'ai en privé mugabo j'aurais aimé docteur Pascal si vous pouvez me donner vos coordonnées on peut causer en privé hama twumvice cyo contribuer muri yo gouvernement ya santé murakoze za partenariat murazumva juste les échanges nizo ziba zikenewe tutarinze guta umwanya rero reka duhe ijambo abishura ibibazo mekri garuke ngaha kugira nirasure yuko atawundi afata ijambo de l'autre côté de Pyrénées hama ndibaza yuko ibibazo byinshi reka ndabihe murafise micro yindi ndayigumiza hafi ukazu muhanahane rero mu bibazo vyagiye birishugwa musongora mugenda droit au but kugira babandi tumaze umunsi ugira kabiri ngaha dutahe twanyuzwe kandi dutahura yuko échange ziko zigenda neza. Je vous en prie monsieur Alain. Murakoze cyane nangurira inyuma ku bibazo byagiye birabazwa ikibazo cya nyuma cyabagijwe kijyanye na paiement amafacture bakoresha atemegwa nituze turabona gusa ibintu bibi bikogwa si hariyo les raisons qui ont poussé yuko bakoresha keshe nikijya bita fichier valeur muri Aubert nuko nk'abantu barangurira imiduga i Dubai cyanye muri bihugu by'abarabu amafacture menshi bazana na yafu ni naco gituma bakoresha ijya fichier valeur umuntu arafata imodoka yaguze 10,000 akajaza na facture 2,000 kugira ari amara makeyi cyane nimuze murabona gusa leta ni banunganya ni bakunda kuvuga ngo itako ry'uwundi riroshe gutera ko mugere biko uravuga uwundi urabona yuko vyoroshe byinshi bituvako murabe ko byinshi atari twe tuvyikwegera mu gihe tugiye mu masufacturation y'ibintu twaguze na Aubert tegezwa kuca yicyungera ico kintu nashaka juste ndakibahamagayire ko nk'abantu b'abapatriote tanga ibiharuro vy'ukuri mugabo nuko usanga kenshi n'abatanze amafacture yameze neza bakibagwa mu morero ahanini bituvako kuko abarundi cyo maze kubona turi abantu bakunda kwiadapta cyane urashya hiteye kuzi ko uzibiye nukuri bariyumvira umwanya bafata kugira biyumvira abafosi ibintu niyo mwinshi cyane gusumba wo bawukoresha mu kugira ibintu bitungana yabivuze nga muganga ngaha
twige gukorera mu kuri biradupermeta ku avansa rapidement kuko bica bituma utarondera abantu benshi cyane. Ibi byo gusufactura uca usanga urondeye mu declara abeshe Tanzania bazana ibintu bitari byo. Ivyo ndabivuga ko ndazi cyane cyane nk'abantu bakora i Dubai, ibintu byinshi muzana amafacture siyo. Le civisme fiscal yakivuze siyo. Rero banyaburaya kenshi ni bavyumva iyo bumvise nk'ibintu biriko biraba. Raba les statistiques ziravyerekana muri BRBO uravye amafaranga dukoresha muri ari declare Dubai ku ma valeur mwaguriyeko. Nayo twadekaye ko nga usanga ari mu difference nini cyane. Professeur Leonce niyo akunda kuvyandika ku bintu by'ama surfacturation n'ama sous-facturation. Ico ni kintu gikomeye cyane ashaka ndakivuge tureke tout simplement kuraba OBR mu biriko irakora. Paiement électronique de visa. Ico nibaza ko mu gikorera ko Mediabox yaradufashije igihe cha Covid ko twariha Covid en ligne. Hari ingorane byadutera. Tweshe twashika Bujumbura twayije kuri n'ama visa nibaza yuko cyokogwa non seulement kuri aéroport no kuri PAF apana ya mirongo ya misi yose. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane bizana la transparence, la traçabilité. Kuko amafaranga ndayabona hakiri kare yose wibereye ahantu wicaye. Plus tureke ivyo bintu rero bica bituma abapolisi bagwirirana hajya kuri PAF kugira gufashe ubone ufashe urugendo rw'amasaha 17 si ubona avuye kuri aéroport kugira utahe. Oro bakibaje basuita psychologique bazi kurushe ukeneye gutaha. Ivyo ni ibintu nibaza ko na je ndimo ko turi muri leta twese. Ikindi kijanye n'ama yavuze ati 25 millions la population burundaise tuzwa izomaze kudubla. Nico gituma dufise imbona kazoza. Turabivuga neza iterambere udashobora kugira la maîtrise de la démographie, ça n'a pas de sens. Ati tuzotunganya igihugu gute? Ubone en train de réfléchir sur le schéma national d'aménagement du territoire kugira twerekane igihugu ngene kizoba gitunganijwe. Tuve muri ibi bintu vyo kuvuga amajambo gusa. Abagiye kuri jardin sportif barerekana ati ducape twerekane ngene igihugu tukifuza. Ni gute tuzokura abantu mu myonga baduge bose babe kubana tutegezwa kubana. L'exemple ngunda gutanga misi yose ni ya Carama. Carama hajya nani usanga atani ibihumbi 10 by'abantu bahaba. Mugabo turapoperanye ama clôture atagira kwangana. Twese twategezwa kuba hamwe. Donc muri urbanisation l'un des indicateurs murabira muri vision ubone à 25% ya taux d'urbanisation tegezwa gushika kuri 40% en 2040. Ni kuvuga tutegerezwa kwegeranya abantu bakabana. Nico gituma ibi byose byo kubaka ama logements sociaux bitegezwa gukugwa. Kuko tuca turaba ibijanye naho baba, ibijanye n'umutekano wabo, ibijanye n'ivyo bafungura, ibyo byose tegeza kuba analyse. Donc muri ishema rero tugiye dukora ubu izokwerekana les zones agricoles. Kugiye tumekanize l'agriculture, izokwerekana les zones minières, géologiques zose. Yerekana les zones industrielles. Hanyuma ico gicapo tube tugifise ku buryo nka Samuel aje gusaba aho yubaka. Baramubwiye ati hajya kuri aeroport naho kurima. N'umwana azovuka avuka azi yuko hajya ahantu kizira kuhashira inzu. Ivyo rero bitegezwa gukuba vuba bwabango tukamenya nyene igisagara twe turagitunganya. La planification urbaine tegezwa kuba ari ikintu gikomeye cyane. Nashaka ndamuhumurize rero quand on est en train de planifier on pense kuri ayo aspect yose. Abantu bazofungura iki, bazokwiga hehe, bazokwivuza hehe, ayo yose nama aspect tegezwa gushira mu ma planification tuko turakora. Ikindi bavuze cha digitalisation nico gituma ubona yuko hariho resistance au changement. Turazi ko ari aba BBC, ça c'est normal. Novuga ko 80% y'abakora muri administration publique bose n'abantu bakera. Mugani dutegezwa kubirukana, il faut un plan de renforcement des capacités. Nugushiraho aho ushobora gushira abajene ukabashiraho, aho ushobora kubarosika ukabarosika. Ko ndazi n'abantu babashiramo ukamuha application akabana yakoresha registre kandi wamuhaye application. On est en train d'expérimenter mu ikawa uno munsi abantu bari mu station de lavage tubobija gukoresha ama tablette kugira batwereke ikawa. Mugabo ubona dushaka kurunka abantu bashaka 80 sur terrain. Ça fait 2 mois l'application bayifise. Twiteze kugira 60 000 tonnes za café cerise. Seulement 26 000 tonnes zimaje kuza muri système. Tugiye kuraba ni kubera iki? Nabatama bakora muri odeka kuva kera ntushaka kumwirukana. Umubwiye ko akoresha tablette acarungika ku mugoroba biragoye.
donc il faut les accompagner. Donc si ibintu vyo kuvuga ngo abantu guca bahindura ubwo nyene, iyo nibaza ko atakibazo vyotera, biri muri ya changement de mentalité turiko turavuga mu vyo dukoresha. Ikintu mwavuze cya mwene wacu yavuze ngo dusunike muri Amerika na Canada, sha twagerageza none 58% y'abarundi batagaruka. Ega Trump burya mu muhoro ubusa. Les statistiques montrent que 58% des Burundais bagiye kwiga bari mu diplomatie bose baca bakata baca bideclara. Ni gute ukora imyaka leta ukora imyaka 5 uri mu diplomate hageze gutaka cyuvuga yuko uri mu réfugié politique? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Mugabo les pays aho tutafise ivyo bibazo turiko turabikura bavuze ikintu cha Arabie Saoudite. On est à plus de 12 000. Nuko dutwara gusa bajya bakora mu mazu bafise impapuro zikwiye barungika amafaranga gaha bafise cotisation muri INSS. Les statistiques murashobora kuzibona. Qatar ubunyene yikwidusaba kurungika ibihumbi 10 by'abarundi pas seulement bajya bakora mu nzu kugira tugire des contrats entre le ministère ya travail hariya n'iyiwacu ngaha. Nukuvuga ko leta turiko turakora muga muri ivyo bihugu uravaho dusunikireyo hariya ama antecedent négatif y'abantu batagarutse mu Bubiligi bariyo. Ndaza kugishika ko mvuga cyakindi cyo mu Bwongereza, none tuzoja mu Bubiligi kubera turinze kuvuga Burundi nabi. Erega n'umuntu aherekeza umuntu abona yuko none no gusabira kujya mu Bubiligi ucuza kuvuga yuko uhunze imbonera kure ziri inyuma yiwawe. Niturabe gusa kote imwe mugabe ibihugu by'ibigenzi za Turkey za Rumani bariko basaba abakozi baja gukora ivyo kugira ivyo gutanga amakuriye niki, kuko turazi yuko ni wagenda muri Rumani ntuzohaguma uzogaruka. Muga mu Bubiligi uza guprofita ajya aide social gusa. Ikosa ni muri rabe kuri leta turabe na twebwe ingendo dufise twe nk'abarundi yuko zidakwegera abandi. Muri Amerika uno munsi kugira tujeyo tukwege turungitsa abana kwiga neza na harusha dufise. None mubaza ko bitunezereza nka leta. Turabe rero ivyo dukora muri Canada la même chose. Ico novuga yuko aho dufitanye ubucuti bwiza abantu bagenda bakakweke mu Bushinwa tubarungikayo benshi. Niko mudaherayo. Ni muherayo mu Bushinwa. Mu Buhindi ni muherayo. Ari kibazo dufitanye no Buhindi. Nukuraba yuko vyinshi bitatuva ko rero muri byo turiko turakora, sino turagerageza ivyo dushobezo byose kugira turungike benshi, kuko turazi yuko le transfert des migrants ishobora kuba source de financement yindi tukokoresha. Ni gute tuzoshira dukurikirana ibiti kuko turavugira ngaho no munsi. Nukuri je nibaza yuko mwaka uza samo tuzozanga hatwerekana ibikorwa. Mwaka uheze twarumvikanye ibintu tutegerezwa gukora, mwarabeshe ko mwabuze umugambi, mwegere muganga babwire yiyereme bikenewe kugira muyizane. Navuze yuko twaravyemeye mugabo nta raison nimwe mwagiye kwikangura kuya tugiye tugira indi someni ya diaspora. Turakunda kuvuga mugani tukunda auto evaluation. Turakunda kuvuga mugani dushaka yuko turaba ibintu bigeze hehe. Abafaransa bavuga neza le fait de coucher un projet sur un papier c'est déjà un pas vers sa réalisation. Ubunyene fata ibintu bitatu mwiyemeza uno munsi tuvuga ati umwaka uza ibi byo muzoturabira ko yuko twageze cyo dushikako tureka ya madisku yose tuko turavuga ngaha mu vyumvikane mwicare ibintu tuzobarabirako twege tuzoza kuraba ivyo muri ko murakora. Nibaza yuko urupapuro rw'inzira rurakenewe no gushiraho equipe izaraba ivyo muri ko murakora mwenyene muri diaspora. Ikintu yavuze kindi cyo muri ministere ya cha ARCT ko yari muri presidence ainsi de suite hari imvo zituma ija hariya mugani baza ko mu mareforme umwe wa telecommunication mu mareforme ko rakogwa ivyo byose biriko birigwa kugira les institutions ama structure abahano yoba efficace gusumba. Nibaza ko atakibazo ico naco nyene gifise nyene kikirakogwa. Ku kijanye no kujya kurima muri Kongo turabizi cyane n'ukuri nico gituma ubona kavimvira ko arubaka ikiraro, nico gituma ubona bari ko arubaka hari azamugina, nuko tuzi yuko ngaha adushobora kuhakura byinshi cyane. Uyo mugambi rero ni muje hamwe mwerekane ingene leta yobaherekeza. Nk'ubu upu votre information
ama entreprise 18 mu ndwi izategezwa kuja Kinshasa kugira turanye twokorana izi za Fomi, izi za Itracom, za Musumba Steel, za Bankobu, za BCAB, ni gute zo penetra sur le marché congolais. Aba bose bazoba barimo, Berbezo birimo, nuko tegeza kugira une diplomatie beaucoup plus économique ubu tureki kandi de profiter des bonnes relations que nous avons avec la RDC. Icyo tegeza kugikorera ko kandi baza yuko geze kure. Donc nimwerekane ivyo mukeneye hama mutubwira icyo leta yofasha tuba compagnie. Ikintu bavuze kijanye n'ibintu vy'amoko muri diaspora. Oya birahari kweri, ivyo birahari. Ndibuka naragiye ahantu hari Goma en 2019 twari tugiye mu nama ibintu vya internet governance, niyo twari tugiyemo duhuriramo n'abantu benshi bari mu maradiyo privé yari ngaha. Unashima hari mu inshuti n'ukuri, narabaye choqué. Umuntu w'umuvyara turi kumwe twicaranye ngaha yahunze 2015 muga kwera mvuye Burundi tout simplement bakicara kwa mwicara kwiwanje n'ukuri ndavuga ni igikomere kizohera ryari. Mwarumvise ko umukuru w'igihugu cyavuga ati nimunyereke ururimi rw'abatutsi, nimunyereke ururimi rw'abahutu, diaspora mugikorereko. Naraye babwiye muje ku kazi icyo ni kumuravuga n'icyo bwoko. Bamwe muri Amerika ngo bavuye Tanzania ngo bajya n'impunzi ngo bavuye mu ikambi, abandi natwe twaje twarize ugasanga utwo twonyene utu groupe twinshi cyane. Navuze rero kimwe kikiranga umurongozi n'ukwegeranya abantu. Icyo nibaza yuko mutegeza kugikorera ko natwe tuzogerageza aho tugeze. Ibyo by'abahutu n'abatutsi moi j'ai fait 4 ans di Abidjan, tubivugana ukuri hari abantu bagikotiza kugira rede tabaritere Burundi kandi mukicarana mukaja gufeta imisi mikuru kandi ngavuga none uzotwara abantu bawe bose bahunge. Rero tukureho to tuntu twose dutandukanya igihugu kizokubakwa n'abarundi quelle que soit leur provenance. Hanyuma birafata umwanya mugabo nibaze ngo ni bateau magique tanke tugivisa batama bafise ibikomere muze muraba abana biwacu tuvyara kubera bose biga hamwe. Ivyo by'abahutu uraza kubabwira barabirondera no kuri sindakubesha. Nibaza yuko icyo kizotuma duhinduka enfin ku vya exoneration pour ya diaspora kugira jemeze abandi bacha babandanya ama exoneration nayo nyene on a prévu usanga duteguye nka 200 canke 100 milliards ya exoneration mwaga sanga mko murayakoresha na yaguhaye kugira uzane imiti mwaga sanga uzanye imiti herera kuri marché noir byinshi rero bituvako cyangwa sanga je no mushinga amateka no munsi naronse exoneration nkagura V8 nkayishikana nkaca ndayigurisha nkacangura RF4 na diaspora niko vyogenda. Tube honnête, tube integre mu bintu dukora hama leta izoborohereza. Nicyo nashaka guhera murakoze cyane. Saba n'uruhu